ibibazo bihari hagati ya Amerika na Irani ntivyari bikwiye intambara. Yarerekanye ko intambara yabaye itarike. Ufite Trump aragerageza kwerekana ko atakintu na kimwe isi yogerako hatagiye mu bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nico yashatse kuvuga ati nimwabona yuko novuga Irani kagerageza kudadaza ukabona Irani gerageje kugorana muradutuma muratujya kara ntituri kure. Yashatse kuvuga yuko azobandanya hangana na Irani ro. No kuvuga ko erega urugamba rwa Irani na Amerika ntabwo ruteze guhera. Ubushinwa nabwo burya nubwo butavyerekana buri mu bihugu bidashaka ko Irani yotunga bombe nucleaire. Ubushinwa buracari kuri wa murongo ntirumve ko ego Ubushinwa buracari hahandi kudashaka kwinjira mu ntambara na Amerika kuko mu bisanzwe ibyo bihugu ni nk'abahetsi b'ibindi bihugu. Ubushinwa bufatwa nk'umuhetsi wa Irani. Ubushinwa bwarashoboye gushigikira Irani imyaka myinshi mu gihe Irani yari yatewe umugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yarashoboye gushigikira igihe kirekire n'ubu igishigikiye TAIWAN mu gihe TAIWAN inovuga ihanganye n'Ubushinwa. Niyo mpamvu rero iyo abo bahetsi bagiye bakicarana biroroshe yuko babandi bya bihugu basutena bironka amahoro. Ubushinwa buvuga ko butazigera bufasha Irani mu bijanye n'igisirikare canke ibigwanisho ariko buvuga yuko buzobandanya bugura igitoro ca Irani. Ku rundi ruhande Ubushinwa kandi buragiriza Amerika kwibandanya ifasha mu bijanye n'igisirikare canke ibigwanisho igihugu ca TAIWAN. Ubushinwa buvuga ko ari intara yabwo. Ivyo nibindi nivyavugiwe mu kiganiro umukuru w'igihugu c'Ubushinwa hamwe na President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbega mu bijanye na Irani canke ORMUZ hari vyaba vyavugiwe ko twomenya nka bishasha. Mbega ibijanye na TAIWAN ivyo bimeze gute? Vyose ni muri kino kiganiro. Nitwa Christabera Munezero, aha ni kuri Paulo Cash Media, ni muri gwa rukurikirana rw'ibiganiro twama tubashikiriza jewe na mugenzanje Patrick Lesage atangimana. Turabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé bumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero ni mubona iri kiraca munsi. Mu rugendo Donald Trump yagize mu Bushinwa, novuga abenshi bari biteze novuga inyishu ku ntambara iri muri Irani. Abenshi bari biteze inyishu ku kibazo kiri muri ORMUZ yugawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Irani. Novuga isi yari yiteze inyishu kuri TAIWAN. Novuga ivyo bibazo byose baravyigiye hamwe. Nko ku kibazo kijanye na Irani, Donald Trump avuga ko bayaze kandi barabihuriza ko novuga Donald Trump avuga ko yumvishije mugenzi we XI JINPING ingaruka mbi canke ingorane isi yogira mu gihe isi yo bifise ibigwanisho vya nucleaire. Donald Trump avuga ko mu byo bayaze na XI JINPING yaramweretse ko Irani hari yabuze gato kugira ngo ironke ubushobozi bwa nucleaire, ariko kubwo bitewe n'ibitero vya Amerika ngiyo ntambwe Irani yagira igereko ntivyakunze kiyo ntambwe Irani igera ko kubera ko Trump avuga ko ahakekwa ko hari novuga ibirindiro canke ibigo byakorerwa ngo umushakashatsi bwa nucleaire
Trump yemeza ko hose bashoboye kuhasambagura novuga baragabanya ubwo bushobozi Irani yari kiragira ko bwo gutunga bombe nucléaire. No kuvuga ko ikintu kwibutsa abantu bariko baradukurikirana nuko mu bisanzwe Ubushinwa nabwo ubwabwo Ubushinwa buri mu bihugu bifise bombe nucléaire. Ego Ubushinwa buri mu bihugu 9 bifise bombe nucléaire. Rero abasasanguzi baragerageza kwerekana ko Ubushinwa nabwo burya nubwo butavyerekana buri mu bihugu bidashaka ko Irani yotunga bombe nucléaire. Kuko mu gihe Irani yo bifise bombe nucléaire muri kajya karere k'ubuseruko bwo hagati n'ubudandaji Ubushinwa bukorera muri kajya karere burashobora kutagenda neza kubera ko Irani batinya ko yocigira ububasha buhambaye hamwe usanga atakindi gihugu isubiye kwivugiramo. Niyo mpamvu rero nkuko twabivuze mu kiganiro cy'ubuheruka turiko turaba bimwe mu byoshobora kwigirwa mu biganiro, biragaragara ko Ubushinwa buracari kuri wa murongo ntirumve ko Ubushinwa buracari hahandi kudashaka kwinjira mu ntambara na Amerika. Ibijanye na ORMUZ Trump avuga ko bavyumvikanye ko bumvikana ko novuga hakwiye ibiganiro byimbise kugira ngo umuhora ORMUZ isubire kugururwa. Nubwo Ubushinwa busaba ko ibijanye ni nkuko bose bavyumvikanye ko ibijanye no gutanga amatagisi, gutoza amatagisi mu muhora ORMUZ, ibijanye n'ubushobozi bwa gisirikare mu muhora ORMUZ, bumvikanye ko ivyo byose bitobaho byokugwaho, ibidandazo bigaca muri ORMUZ mu mahoro n'umutekano ntangere atawanje wangura. Ivyo rero baravyumvikanye ko nta wuzi ko Irani izovyemera, nta ubizi. Irani ishobovuga ati wowe ntituvugira n'umuvyeyi wacu, twe natwe tubisingere tuzobigenza. Ego kandi ni kuvuga ku bibazo ca Irani, Trump yarasubiye guhamagara novuga Irani yarasubiye guhamagara gutabaza ati ni muze dusubire tubandanye ibiganiro, ni muze dukomeze cessez-le-feu, ni muze ahubwo duhagarika intambara burundu. Biragaragara ko Trump no munsi kuri no ncuro atagishaka ko intambara ibandanya muri Irani. Ego twararekanye mu biganiro by'ubuheruka turerekana zimwe mu mbo zishobora gutuma Trump ariko ashaka ko intambara ihera. Ego twaravyerekanye. No kuvuga rero uno munsi rero kibazo gihari novuga ko isi ifise ubwoba ku kintu ca TAIWAN. Ego kuko novuga ibiganiro biko biraba, televiziyo y'igihugu y'Ubushinwa yashize ahabona novuga mise en garde aho President XI JINPING yari karagabisha mugenzi we Trump. Yavuze ati mu gihe twokemura byoroshe, twokemura mu mahoro ikibazo ca TAIWAN, isi yoja mu mahoro kandi amahoro muri TAIWAN na karusho kuri Ubushinwa kandi akakaba karusho no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aca yaragiye na mugenzi we yuko mu gihe ikibazo ca TAIWAN kazoba kidatorerwa inyishu, ivyo bokora byose nayo masezerano bagiye gukorana byo budandaji canke iki atana kimwe coshoboka. Ego nivyo kuko nkuko bivuze mu ngingo novuga mu ntangamarara, mu bisanzwe Ubushinwa burovandika ko TAIWAN ari intara y'Ubushinwa. Mu gihe TAIWAN nayo ivuga ati twebwe turi igihugu cigenga, no kuvuga ko n'intambara novuga mu gihe TAIWAN iharanira kwikukira ive ku Bushinwa burundu, ivuga ati twe turi igihugu cigenga, Amerika no Ubushinwa nabwo bugavuga ati mwebwe murahumba muri ntara y'iwacu. No kuvuga ko uko gushaka kwiganzura kwa TAIWAN cyangwa ko TAIWAN irovandika independence bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko abasasanguzi berekana ko Amerika yaheruka gutanga ibigwanisho kuri TAIWAN biri mu gaciro k'imiliyaridi 11 z'amadolari. Bumva ko mu bisanzwe byerekana ko Amerika yari kirasutena canke yari kirashigikira TAIWAN kugira ngo novuga yigenge neza kibi gihugu novuga cigenga mugabo Ubushinwa ntiburota buvyemera, kuko abasasanguzi berekana ko mu gihe Ubushinwa bwo vyemera byosa nkuko mu bisanzwe nkuko nubwo tubibona uko iyo bica hose Ubushinwa na Amerika barahanganye twarabonye mu kiganiro cy'ubuheruka twerekana ingene bahanganye mu by'ubutunzi, umwe agerageza kugirisa uwundi agereza kugirisa uwundi kugira aje mu ruhande rwo hejuru, undi akagerageza gukoresha byose kugira ngo gume mu uwo mwanya arimo. Rero igituma Ubushinwa budashaka yuko novuga Ubushinwa bushaka yuko amahoro aboneka TAIWAN, ibibazo bya TAIWAN bihere kugira ngo uko kuntu bahakwa kuba bo kwatakana mu buryo bweruye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buhagarare, kuko bise nkaho basi mu gihe ibibazo bikiri muri TAIWAN
bisa nkaho leta zunze ubumwe za Amerika zikiri hafi y'Ubushinwa kuko novuga biboneka ko TAIWAN ari nkuko kwa Israel voilà ni igihugu novuga Amerika isutena igafasha kugira ngo ibihugu bishaka kuduga ngo biceko Amerika bishobore kunanirwa bitewe nuko Amerika ikigerageza kurema utundi duhugu twopoza ivyo bihugu agacaguma hame njyane mu tuturere nivyo tubona nivyo twabonye muri Ukraine nivyo tubona muri IRANI nivyo tubona no muri Israel niyo mpamvu CHI JINPING avuga ati igihe hoboneka amahoro muri TAIWAN ikibazo dufitaniye leta zunze ubumwe za Amerika coba gitorewe umuti ariko mu gihe hakiri ikibazo ca TAIWAN kitaratorega umuti mu kibandanye gutanga ibigwanisho muri TAIWAN ntababeshe turacahanganye kandi mwanya turashobora kwafrontana tukagongana vyeruye kandi n'umutekano canke amahoro twariko turaharanira n'ibigano byose twashaka gushika nko bivuze byose biganovuga bikagwa mu mazi isi gasubira mu kaga. Nibaza Patrick nkuko wabivuze yuko TAIWAN nayo ishaka kwigenga nibaza yuko nayo nyene ifisi cizovuga ku bijanye n'ivy'Ubushinwa bwabwiye Amerika kandi nibaza yuko na IRANI izogira icivuze mu byavuzwe n'Ubushinwa. Ego cyane gose ego kubera ko muri bije biganiro byabaye byaraboneka ko isi yari yiteze kuko mu bisanzwe bije bihugu ni nk'abahetsi b'ibindi bihugu Ubushinwa bufatwa nk'umuhetsi wa IRANI kuko twarabibonye mu biganiro byinshi ko Ubushinwa bwarashoboye gushigikira IRANI imyaka myinshi mu gihe IRANI yari yatewe umugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amerika yarashoboye gushigikira igihe kirekire n'ubu igishigikiye TAIWAN mu gihe TAIWAN inovuga ihanganye n'Ubushinwa niyo mpamvu rero iyo ndabivuga gute abo bahetsi bagiye bakicarana biroroshe yuko babandi bya bihugu basutena bironka amahoro kuko mu bisanzwe ikibazo kiraho nyene mu bisanzwe ikibazo cigiwe mu mizi ariko ikibazo hari akantu kandi gigaruka ikibazo hari ahantu kugaruka none TAIWAN yo ni yabura ubufasha bwa Amerika urisuri kwizemera kuja mu Bushinwa uno munsi ndabivuga gute nta bundi bushobozi ifise nta indi support ndabivuga nta indi support mu gihe rero Trump yavuga ati ndeme kudasubira gutanga ibigwanisho kuri TAIWAN novuga TAIWAN n'Ubushinwa nibicarane batora ikibazo ziba bihetse kuko mu bisanzwe ni nk'ibi nyene vya IRANI na Amerika novuga ko mu gihe hagiye Trump atajya muri mu Bushinwa ko bicarane na CHI JINPING bayage hajya no kuvuga inamba byo guma kwigana amashati kubera ko novuga ko urumva ko CHI JINPING avuga yarahiye ko atazotanga ubushobozi bwa gisirikare kuri IRANI bigaragare ko no kuvuga ubu mu bisanzwe mu bijanye n'ubushobozi bwa gisirikare abahigiye kumva yuko navuga IRANI ubu ni yabandanye intambara izimenya none tuvuga yuko IRANI mu byo yafashijwe n'Ubushinwa muri intambara harimo ibigwanisho no kuvuga ko ivyo igituma babigarutse ko benshi abasasanguze benshi baravyerekana si kuvuga ibigwanisho cyane gose kubera ko mu biganiro twakoze Ubushinwa ntibwafashije IRANI mu bijanye n'ibigwanisho muri intambara ahubwo iyi ntambara yageze IRANI yari imaze igihe kirekire igura ibigwanisho by'Ubushinwa sesa yego nukuvuga ko hagarika gutanga ibigwanisho kugurisha ibigwanisho kuri IRANI kubera ko IRANI yari imaze igihe kirekire irondera ubufasha igura ibigwanisho byinshi mu Ubushinwa nabwo bukagura ibitoro muri IRANI hariho ijambo Trump yishuye yaciye avuga ati naho ni wahagarika ibyo hakazobaho ubundi bufasha muzonkenera ko nzobukora mbega ivyo bisigura bishatse kuvuga ibyo ni nka kwako byo bigane twakora twerekana ingene abaseta zube za Amerika zibandanya kwerekana abasikari bo murenzi w'isi afite Trump aragerageza kwerekana ko atakintu kimwe isi yogerako hatagiye mu bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico yashatse kuvuga ati nimwabona yuko novuga IRANI kagerageza kudadaza ukabona IRANI igerageje kugorana muradutuma ko muratujya karane turi kure yashatse kuvuga yuko azobandanya hangana na IRANI no kuvuga ko erega urugamba rwa IRANI na Amerika ntabwo ruteze guhera ivyo bariko baradukurikirana niba vyumve IRANI na Amerika naho boshaka nyene bakaca babiheza ntabwo bizaba biheza kubera ko twaraberetse amamuko n'inyenda muvano
hagati y'urwango hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani si biriko birahera no munsi ega bitubona byohera bigatora inzira wanashima ni hakaza n'undi mu president muri Amerika yindi myaka bitubuka dusubira byaduke kubera ko novuga hari hakangonongona hari akantu katarahera kuko icyo abanyamerika bashaka icyo Trump ashaka nikirashikwako nubwo no munsi ariko ashaka ko intambara ihagarara icyo yashaka hani niyo kirashikwako Eta Islamique muri Iran ntirasenyuka kandi ibyo yashaka novuga ububasha bwa nucleaire nubwo avuga ko yashobora kubineutraliza abasanzwe barekana ko Iran igifise ibiro birenga 200 vya uranium kandi atani kilo na kimwe atani irobo Amerika irakora ko ngitware muri Amerika novuga ko ibyo novuga Trump yashaka nta nakimwe barashikako kwabaye nko guca intege bisanzwe mugabo Iran iracahagaze nicyo cerekana ko intambara ashobora guhera no munsi kubera ko Trump abonye ati iyi ntambara uko nayidecranshije kose nayidecranshije nabi novuga ego sivyo niteze nsanze Iran yari ikomeye arashobora kwibika kabiheba hama bazoza inyuma yiwe ego gace yiga imikenyero intambara bazusubire kwaduka mugabo reka dushime ibyo tugeze ko no munsi kuko ubu novuga agahengo karahari ni intambwe idasanzwe ni benshi bashoboye guterera kugira ngo novuga agahengo yashobora kuboneka harimo president nyene w'Ubushinwa yaravuze igihe kitari gito avuga ati kuko nubu yasuye kubivuga ati ibibazo bihere hagati ya Amerika na Iran ntivyari kwintambara yarerekanye intambara yabaye itarikenewe ni byari ikenewe na gatoyi wari umwanya wo kwicarana bisa nkuko basi ndabivuga gute novuga bisa nkuko yerekanye Trump iti wishuye mu ntambara itari ikenewe kuko yaranamweretse yuko ukuntu yempakse isi yose avuga ati ibi byo mwapfa ntibyari bikwiye intambara kuko intambara iki iha ingorane isi yose iriki tuma isi yose ija mu ngorane ati re ntibyari bikenewe mwari kumvikana mukicarana mukabanza ibiganiro nico gituma n'ubu yahaciye hatumwako ibindi biganiro no kuvuga rero reka turindi ingene bizobandanya tubashikiriza ingene ibintu bizoko biragenda ni kuri Parlo Cash Media nkuko bisanzwe mubandaye mudushikikira mugire s'abonner partage like mu comment mudusugere kandi mutwereke yuko muri interesse n'ibiganiro tugira yari Christa Bera Munezero nari kumwe na mugenzanje Patrick Rosaje Atangimana twizere ko amahoro agiye kuboneka mu isi twizere ko intambara y'Iran na Amerika isa nk'iyoba igiye kurangira ciao biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ngo ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi